bamwe bariko bararira rero ngo tuzoca tuba abakene tutivye, tuzoba abakene tutari ibiturire, tuzoba abakene tutarenganije. Bumve yuko Imana izoca ibizana byose tuvuye muri ubwo bube gito. Dufate rero akanya umwe wese aganire n'Imana, hanyuma twunge isezerano ry'amahoro, kuko iyo uhejeje gufata ingingo nayo ifata ingingo, wa wundi atubwira ati inyarutse ikinyarutsa. Mu gihe twoba twoko tubikoze n'umutima ubikunda atabwiyorobetsi burimo, uwiyorobeka n'akazi kiwe, uwumva yumvise, uwutumva ntiyumvise, kandi murumva ko n'Imana irazi ko hari hintu umva. None rero reka dutekereze gatoyi tuganire n'Imana. None rero nabwiye yuko ubu urugendo kuva dutangura narababwiye iyo biza biva ingene bwa mbere twabonye ko twajabutse Yorodani tukagira ikimenyetso, hanyuma gushikaho dusubira kunagura rya sezerano tugaca dushinga n'ibuye ry'icagirizi. None rero ubu tubandanye tumenye yuko Imana irashaka gutanga amahoro ku Burundi. Rero nababwira nti indongozi kirazira yuko dusubira kugira ivyo twahoramwo. Uno munsi turahinduye, umwe wese agende yiyumvira ingene yovyibusha izo aragiye. Umwe wese agende yiyumvira ingene yoha akanyamuneza intama z'Imana. Namwe mukuku ntimusubire gutoba ivomo, ntimusubire konona umurima Imana yaduhaye turagiwemwo, ntimusubire gukomanya amahembe kundane. Uno munsi utubere umunsi mwiza cyane, twese tuzokwama twikugura. Arico gituma n'abarundi batari ngaha, ibi biri ngaha nabo nyene nibavyakire. Mpanure yuko abarundi bose iyo bava bakagera n'abasanzaye bose bajya twumvise, bose nibatahe tuje muri iki canya Imana yaduhaye muri Burundi bwacu, tubwubake twese atanumwe avuyemo. Abarundi bose iyo bava bakagera ntidusubire kumva mu Burundi hari uwitwa impunzi. Iryo jambo rifudike, abarundi bose nibatahe twubake, kuko Imana igira yikorere muri iki gihugu cyacu, iduha isezerano ry'amahoro kugira ngo Uburundi butunge butunganirwe.